Ndasubiye kubaha mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye n'aho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure, cane cane mwe mudukurikira muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, abari hirya no hino ku mugabane w'Abanyaburaya, hirya no hino ku mugabane wa Aziya, abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara za Cankuzo, Kirundo, Kayanza, Ngozi, abari mu Cibitoke, Rumonge, mwese muherereye ngaho i Makamba, mu ntara ya Bururi, intara ya Mwaro, intara ya Karuzi, abari ngaho mu ntara ya Muramvya, Bubanza, mwese mudukurikira muherereye muri Bujumbura Meri na Bujumbura Rirare, abari mu mugwa mukuru wa politike i Gitega, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru ariko aravugwa rero azidukiye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, abarundi banse kugwana n'umuhari M23 mu gihugu ca Repubulika y'intwaro rusangi ya Kongo, aho abo basirikari bari bararungitswe n'igihugu cacu c'Uburundi kugwana n'iyo mihari ya M23 igwanya ubutegetsi bwa Repubulika y'intwaro rusangi ya Kongo, bakaba baranse kugwana n'uwo muhari bivanye n'uko abasirikari ba Kongo FARDC bari kumwe n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR mbere na Wazalendo, abanyagihugu bijukiye kugwanya uwo muhari wa M23 baciye birukanka ubwo M23 yari basogereje bagata ibikoho vya rutura bari bafise bakiruka bagahunga, hama M23 yaheza kubifata no kubironka igaca itangura kubirasisha abarundi bari bagumye ngaho batataye urugamba ngo biruke bahunge. Kuri ubu ngubu rero bari baciye baheba urugamba barataha bagaruka ngaha mu gihugu c'Uburundi, baja bafatwa mpiri bajanwa gupfungirwa mu makampi atandukanye y'igihugu cacu c'Uburundi, aho baciye bajanwa mw'ikampi y'Imujejuru, abandi mw'ikampi ya Muzinda, abandi bajanwa muri police militaire, aho rero kuri ubu ngubu bari banapfungiye batemerewe gutsurwa canke kuja kuramutswa, ababo nta n'umwe yari arekuriwe kuja kubaraba. Kuri ubu ngubu rero baciye bungururizwa mu yandi mabohero, aho bari baciye bavanwa muri ayo makampi bari bafungiwemwo, naho ababo bahora bajayo bakababwira ko nta n'umwe arekuriwe kubaraba. Amakuru avuga ko bakivanwa ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, baciye bagirizwa kugarariza kwanka amategeko y'igisirikare c'Uburundi, nabo bagasigura ko kuva barungitswe ngaho mu gihugu ca Kongo baciye bambikwa impuzu canke umwambaro w'igisirikari ca Kongo, baca nabo bajanwa mu rugamba batazi insiguro yago, kandi ivyo bari bavuye mu Burundi bagiye gukora hamwe nk'ingabo za EAC atari vyo baciye bajanwamo, kuko abandi basirikari ba EAC batajanwa ku rugamba nk'uko abarundi baciye barujanwamwo. Icabashavuje kandi nuko abasirikari ba Kongo hamwe na FDLR aribo bari bafise ivyo bikoho vya rutura vyo kurasana n'umuhari M23, baciye birukanka bakabita bagahunga, bigafatwa na M23 igaca itangira kubirasisha abasirikari b'u Burundi. Naho rero babonye ko ivyabo vyayangaye baciye baheba urugamba, bamwe barafashwe matekwa bafatwa nk'imbohe bajanwa ari bazima n'ingabo za M23, abandi nabo baciye biruka barayanyaga batungwa nayo bameze. Abo baciye batahuka canke birukanka nibo baciye bajabukanwa bagarukanwa ngaha mu gihugu c'Uburundi, baca bajanwa gupfungwa, ngo bapfunzwe babanjwe kwamburwa uwo mwambaro w'igisirikare ca Kongo, bapfungwa bambaye umwambaro w'imbere, aho rero
ngo ntibanasubiye guhabwa umwambaro w'igihugu c'Uburundi ngo abe ariwo bapfunganwa. Amakuru aravuga ko baciye babungururiza mu yandi mabohero harimwo ibohero rya Mpimba, Bururi n'ahandi, ariko ngo ababo baciye bamenyutsa ayo makuru ko baciye bimurwa, baciye baja bamwe ku mabohero atandukanye bakababwira ko ababo atabariyo. Kuri ubu ngubu baratekewe n'icoba, aho bariko baravuga ko rero ababo bashobora kuba baragandaguwe n'abategetsi, barishwe bakicirwa mu gisirikari, mw'iperereza canke muri police militaire, cane cane ko ayo makampi ari amakampi ahohotera agasinzikariza abasirikari agateka kabo, babagiriza ivyaha bikomakomeye cane. Naho umutekano ubandanya kuba mubi cane, umubano kandi nawo warahungabanye bivanye n'amajambo umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Varisito Ndayishimiye yaciye avuga. Abenegihugu bamwe bamwe ngaha mu gihugu c'Uburundi bakaba batanguye kwiyamiriza amajambo y'umukuru w'igihugu aheruka gushikiriza ubwo yari i Kinshasa, ahamagarira canke ahimiriza urwaruka rw'Abanyarwanda kuja hamwe ngo baje kwibohora ngo baraboshe. Akavuga ko rero ngo azobaha indaro, akazobaha ivyankenerwa, akazobaha ibigwanisho n'ibiki vyose kugira ngo baje gutembagaza ubutegetsi mu Rwanda. Ayo majambo y'uyu mukuru w'igihugu ngo barabona ko ashobora gukurura akarambaraye mu bihugu vy'akarere no gukwega intambara za hato na hato zishobora guhungabanya umutekano w'abenegihugu mu bihugu vy'u Rwanda n'Uburundi, mbere n'ibindi bihugu vyo mu karere. Amajambo y'umukuru w'igihugu bavuga ko adakwiye, kandi ko ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye ashikiriza atagomba kubishikiriza, kuko nta mukuru w'igihugu yagahamagariye abanyagihugu b'ikindi gihugu guteza intambara mu gihugu cabo. Ndayishimiye yama yavuze ko hari ibibazo biri hagati y'igihugu c'Uburundi n'igihugu c'u Rwanda, aho avuga ko u Rwanda arirwo ruhaye indaro abagwanyi ba M23. Ni mu gihe u Rwanda rwo rwaciye ruhakana rwiyamiriza ivyo vyagiriji vy'umukuru w'igihugu, ariko ibimenyetso vyose bikagenda vyerekana ko Ndayishimiye amajambo yaciye ashikiriza bwari ububeshi. Iyo Red Tabara ibarizwa mu gihugu ca Congo, nk'uko umushikiranganji w'imigenderanire myiza Christopher Rutundura yaciye abishikiriza ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo. Aranadoma urutoke aho uwo muhari wa Red Tabara ufise ibirindiro muri Kivu y'ubumanuko mu bice vya za Buvira, nk'uko Christopher Rutunduru yaciye abishikiriza. Abagwanyi ba Red Tabara Murantunga nabo baraciye bemanga ko babarizwa mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo, k'ivyo kubagiriza ko baba mu Rwanda ari ububeshi. Bariyamirije kandi ubwicanyi bwakozwe n'igisirikare c'Uburundi mu Gatumba, bagaca babugereka ku muhari Red Tabara ko ariyo yabikoze, ngo biriya vyari urwiyerurutso kugira bazobone aho bahera canke batangurira bavuga ko u Rwanda rufasha Red Tabara ngaho muri ico gihugu, ngo bwari ububeshi. Kandi abo banyagihugu bavugwa ko bishwe na Red Tabara bishwe n'abasirikari b'u Burundi kw'itegeko ry'umukuru w'igihugu ngaho muri Ntare Rushatsi. Nibo baciye batanga itegeko canke ibwirizwa ryo kugandagura abo benegihugu bo mu Gatumba, bagaca babigereka canke bavuga ko ari M23 yabagandaguye bivanye n'uko yari yagavye igitero ku gisirikari ngaho muri zone Mutimbuzi. Ivyo rero umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ngo yaciye ashikiriza bwari ububeshi bukomakomeye.
fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo ufyonde no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizaja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.